Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Fundi, jenda ndakira poe burya bwato bwakwabaje. Umenye kandi ko atari wenyine. Noreka ko baje nyine gute? Uwundi yahombye ninde? None fundi. Aho uribagiye ko hari imiryango yabutse. Kandi aho usaba arengero gusaba hapfuye. Umenye ko n'abaseruko hari imiryango igandara. Mwami, reka kungorera ubwenge. Byavuye bigenda gute? Umbiriza abasha nimuhore dutangure. Twumvikane. Ndabona twese dukwiye nagomba ndabasabe mutekane n'ukuri dutangura inama. Icambere na mbere nashaka kubanza guhoza abanyarusangi bose namwebwe mwese muri hano kubacu batuvuye. Ego. Ama kubwico mwihangane. Kubwico nashaka ndabasabe mu vyaguruke mwese tumara umunota umwe mu gacerere tubibuka. Murakoze cyane. Ego. Hama icatumye rero dutuma k'inama kwa rukugira turabire hamwe ingene ibintu byifashe hano kuri izine inyuma yaho ubwato buzimiriye. Turabe nico twokora kugira ngo bikunde ko tubandanya gukora. Aha rero umwe wese araza gutanga iciyumviro ciwe kugira dutore umuti w'ingorane zihanze izine yacu. Je ndafise ico ngomba kubata. Sawa, ijambo ni gwawe. Egera ngaho nyumbwire. Nkuko muhejeje kubivuga. Ingorane ni nyinshi kabisa. Yego. Ariko je nagomba kubaza cyane ivyerekeye agashahara k'abakozi. Banza mutekana heze. Agatevye cyane. Kandi muzi ko atakindi kidutunze. Reka cengira ko nishura. Kuva aho ubwato bizimiriye. Murazi ko ibintu byaciye bitangura kugorana abasha. Byaciye bitangura kugorana harimwo niyo mishahara. Ariko rero mwo bitahura. Ivyo ni bitahuritse. Sizonye. Umviriza abasha imwe mubanza mukandeka gaheze iciyumviro canje. Sivyo? Tutabeshanye. Namwebwe murabona ko izine itagikora neza kubera ikena ry'amafi. Yes. Nani mubibona? Nimubanze mutekane nimumwumvirize. Tukifise ubwato murazi ko twaronka n'ivyo dushorera hanze. Ubu naho murabona ko nonga tutagikwirwa. Rero nimwihangane ubu turiko turagerageza kwinanata kugira izini bandanye ikora. Nukuri niyo mpamvu mubona bigorana ko tubahemba. Umbiriza abasha. Basha nukuri tugerageze kubitahura kuko n'ibintu bigaragara. Erega n'ibintu bigaragara. Ndabasavye rero twihangane gushika ibintu bisubiye kuja mu buryo. Byoroshe n'ukuri. Erega nta kundi none twugare. Koko ntivyoroshe kuko nanye nizinzu dukoreramo yatudugirije ko amafaranga yo gupanga. Kandi ni menshi ga. Ni menshi cyane bro. Kuri ico nagomba ntanga umuco. Turi kumwe na Jera wa izine. Twararavye amasezerano dufitaniye dusanga giti ataburenganzira afise bwo kutudugirizako ikiringo twahanye kitaraheza. Aho ni sawa ico kibazo murumva ko kivuye mu nzira. Yego. Igisigaye nimunyumvirize. Igisigaye rero nuko twokora ibishoboka byose kugira ngo turonke ubundi bwato. Jewe ico nari niyumviriye nuko twoduza imitahe. Kuduza imitahe ntibishoboka. Ahubwo harageze yuko tugaburira inyungu. Kuko imyaka dukoze ni myinshi tutariko turagabura inyungu. Ubu mushaka tugabure amatwuga. Abashumviriza ivyo vyari ivyo. Ariko murazi ko izine yahuye n'ingorane nyinshi. Ubutunzi bukanyuruzwa kuri Sandra none cyo nimubizi. Ubu rero ntivyokunda ko tugabura. Oya basha nimube nk'abana nimuhore. Tugabura kuko ikigega nicifashe neza. Ariko birumvikana
basi canke nimba bishoboka izine yoraba igafasha amashirahamwe y'abarovyi bakaronka ingurane yo gusubiriza burya bwato. nukuri je numva ico ciyumviro gishemeye. Yego Mariza, nibaza ko rero twoca turaba ingene tugikorerako. Mbekanye Chama uno munsi ho warahiye rero ntumva no mu gitanda agashoreka kwanza sino munsi gusa mbona ari usigaye wibera agashama mareka mbabarira ndeka niryamire numva atani co tumamvaye mbega wewe ni gutegama jewe bya bindi nyene ariko rero weho mbona atari heza je nihotse nibiki gasha ko vyanse kuva mu co cumba umunsi none ga mama ushaka mveyo nje gukora iki ko ikintu cose nkoze cane shaka kidakunda jawe ubuzima burashisha setu oya ntashimwe gakanye ugushisha ukingana gutyo ga mukobwa reka shama mareka aje namangwaye ndacashaka kubaho ingorane ziyongera ku munsi wumva bimaze iki none bimwe bya televiziyo yawe none birakunda ariko uwo muntu nkoze iki bikwere mbega hajya nishobora no kumumenya sindamumenya nyamugesera nyene ibintu vyari nyerega naho bigoreye reka kwihebura mwana burya bizohera raba usohoke none uje hamwe n'abandi ureke kwigunga mama je nukuri simva ngaha kandi nubandanya no kubimbwira erega bimbabaje sikani web tv gusa none kanye urafise n'ibindi bikubabaje ugaruja mu gitanda ukayinga ntunambwira akashama mareka nakwirirwa ndakugora ndakudugereza tansi wewe vyihoze gusa nta ngorane kandi ndazibonaga mwana burya kanye sa raba umbwire habaye iki nukuri mama vyihoze ndagusavye gusa mama ndagusaba ikintu kimwe reka naho wonsaba byinshi nta ngorane okay mugabo sa nawe ntiwoja mu nzu ngo babare utambwiye ico wabaye mama umviriza mama ndagusavye ntuzosubire kumbwira ibintu by'abafiance ba muri kurambaza ico kintu co nyene ndagusavye ego mama none burya n'umuhungu yagushavuje mama genda sha undeke niryamire noneho sinakubwira sa aha waravye wohisha usanganijeyo kamwana mama none ga mama ndakubaza wowe ushaka nza ndakomena umutwe n'ibintu vyose none ubu rero umpishije wibaza ko ariho ncandeka kumeneka kanye mbwira ndagusavye mwana sha mama ndakubwira abahungu bose n'abahemu ntuzusubire no kubambaza none nuwo mwakundana yaguhemugiye gakanye ariko ga mama ndakubaza urazi gukunda umuntu ugakora ibishoboka vyose kugira ubimwereke akaruhira gutora utamukunda ga mama mporekanye ico gifuye gushavuje ninde gakanye uramubona mama muririmbyi Big Jam yego ndamubona mama ugena naramweretse ko ndamukunda ariko nca amazi kanye ujya ntiyari gwawe mwana oya mama nukuri oya yari gwanje kuko je ndamukunda cane je sinzi ko n'undi nzopfa asubiye gukunda uzomukunda nyene kandi burya shaka witekerereze mwana uzoronka mwiza ona cane ko oya mama wereka kuvuga uko nawundi azoza ndutira Big Jam je umutima wanje urababaye mama umuramwana mbeba se ni kubera ko inzoga ya mbere yamiryoshe wereka shaka sabirika aba baryoshe inyota wa muhungu we niyo haryoshe inzoga kandi ibyo uvuze nibyo burya sije mbonye inama iraheze yakore ngaho ajya amashuri yabo je kwanza ntatse kwisohokera ajya bari kwatubwira iki ubwo we tuvuye hamwe toyo n'uwa mbere frame iki ego ujya n'uwa mbere muri kujya mufunga kiwani je burya arakwiye gutanga imihoho
wowe yaba wari ku nzoga ya gatatu nari kwibaza ko worewe vrema toyo nijya komite yiwe vrema byose babikora ku mugaragaro nta kintu na kimwe batunyegetse reka ego vrema ko atana kimwe arakora atagombye izindi ya vrema nawe bureka gusarisha ariko wabonye ngira bagerageje kwishura ibibazo byose twababajije ahubwo we nyamba wari imiti ujya murengero kuva tangwe kurongora izindi ubona bimeze gute je kabisa mbona twara neza cyane reka neza vrema geza aje kumbiriza urukanya we ntubona ko izindi yatembagaye kubera we kabisa toyo nta ruhara na rumwe afise kungurane zashikiye izindi ntumubeshere kwe ahubwo umukozi yateye izindi urarenze yavuye gushika ntubona ko ibintu byacu bitangura kuyangara yaye none ndakubaze burya bwato niwe yabunyuruye abavuye niwe yabishe ufa kumutwa gusa kubera ari umurenge abarengo n'abanyamwaka gusa nta kindi bamaze haco rero twokwitega kuri toyoyo urumva rero uwo muntu muhora icyari ntunaraba n'ibyo akora ariko aho tuvyirengagije nubona ko toyoyo n'ijya komite vema bakora neza vrema muco je ndakubwira je ntabyo mbona kabisa iyo umuntu akora neza ego ibintu biratera imbere ivyo rivyo vyose urabona ko bariko barabyifatamo neza vrema kungurane zashikiye izindi ego vrema nta kiza kizoba kivuye ku murengero bijyagira hajya no kuduha amazi nta kindi ya nawe ahubwo twari dukwiye gushikira toyoyo na komite kuko babikora neza vrema abaturongoye bari mu nzira nziza ni kubatera intege niho dutera imbere je ndakubwire aho sindimwo nta murengo nzopfa nshigikiye urumva rero uwo muhora ko ari umurengero gusa mbe ndakubaza Sandra ko yari umuseruko yakoze gute none uri kuzana Sandra gute kandi two tuvuga toyo yabanze unyishure Sandra ko yari umuseruko ntiyize izindi urukomba amazi ujya ndazi cy'umuhora nuko yaguhevye mungu wabonye rero ko bigukamanye ubuze n'icyo uvuga Hallo Hodi Nibiki basize bugura atanumwe hari Hallo Yo Nadia mukamaziko Big urasharyamye Erega natinye kwinjira ngo nta numwe hari hana yaye none hewe ni sangapi Yes ati ni sangapi none wowe nta saho ufise aho ubona ya materiel tuyisubiza ryari ukiryamye vyoka Evan utaza rero asha nukuri nari gushikana ku mugoroba nk'ijyana oya ndabibona kweri mana yanje urazi umwanya nakurindiriye na telefone ni witaba Noyitaba gute gashaka ndatari one love ndapfuye n'uburuhe nukuri ntumbwire nani kintu na kimwe nigeze numva mana yanje umenga ni ukiryama par contre je numva meze neza reka none ko wewe ko ari one love gasha utanyoye inzoga nizo nanyoye regera meze rega wanatashe nakari twe twahasi ukesha kufata ubutwe none Koronzi kora amazi sisupumuta hewe si one love ndakurahiye urutwe ruranyishe mana yanje asha ntuvume ngo guzu y'amazi honyine nakagapira twarimbana nturagakura ivyo bintu n'ibiki reka sha iyo rero asha ni hanyuma ndakurahiye kuva nabaho naje sinari bwanywe inzoga n'izo nanyoye mbona ivyo umenyereye mister reka urazi guhagurutsa abaseruko n'abarengero bagatambana batari kwijana nk'uko nyene ntaserebuye fresh hari hahi vyari bitesa walahi vyari special nyene kubona yasho yakaja naje wamengo yareve yanje yabaye yarize vyabiyasho byose twari tumazemo imisi numwe yarakivyibuka ega kweli bose bari muri vibe imwe ngo rero jewe naryohe doublement nivyo big gutambara nawe ijoro ryose byarangyohe gusomba ibirori vyose vyariko biraba bon j'étais vraiment aux anges oyo asha nukuri nanje yari one love en fait je venais de retrouver mon big tout en moi uzigene narinda bikomboye hewe asha uribuka shangene twahora turyohewe nyine tukiri bugo hose sha umwanya wose twarama turi kumwe ego from iyo wibuze niho ubona nico watakaje
kandi rero ushobora kubona ko amakosa yari je yavuyeko arasangishije vuba ivyo vy'amakosa tuvyihoze sivyo essentiel nuko twaryohewe twese sivyo Shabik nukuri ndagusavye ikigongo please nemera dusubire kuba muri ivyo bihe vy'urukundo vya Nadia na Big gusa aho urukundo ni gogere ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwatosumira intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe dufatiye ku kiyago ca Funderi na Mwami iyo nyifato ya Funderi yo kwagiriza abaseruko ku bwato buherutse kuzimira mubivuze kwiki intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Aline niyo saba ava ku mutumba wa Munweru muri commune Musongati mu ntara ya Rutana yageze ati inyifato ya Funderi yo kwagiriza abarengero ku bwato bwabazimiriye ko yo yiheba ati kumbure yabaye nk'isanganya ati ni vyiza rero ko Funderi yo korosha umutima hanyuma abaseruko n'abarengero bagasubiza hamwe na kare ujyu wawe ukicwa n'intuntu ubundi munywanyi yatwandikiye ni Eliezer wo mu Mugamba aho yageze ati ku bwanje inyifato ya Funderi yo kwagiriza abo badasangiye umugwi ko ari bo bazimije ubwato atabanje gutohoza bizana ugwanko ati ni vyiza rero kuvuga ico uzi neza udaherereje kibi ku muntu kuko mufise ivyo mupfa ubundi munywanyi watwandikiye ni ndi mu rukundo Eveline ava mu ntara ya Muramvya ku musozi wa Remera yageze ati inyifato ya Funderi iragayitse cyane ati Funderi yaratwiye kumenya ko naho yahombye ntiyahombye wenyene ati na Izine yarahombye atahubwo yo kumviriza impanuro ahawe na Mwami na kare ngo ubushaka umubira abirakuya ubu naho reka tubasomere intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp aho Evariste Ndayikengurukiye w'Ibururi muri commune ya Matana ku mutumba wa Bihanga yagize ati iyo nyifato ya Funderi yo kwagiriza abaseruko ku bwato buheruka kuzimira ni mbi cyane ati kuko ishobora gutuma haduka izindi njyane bivanye n'ukuntu Funderi ari kwibaza ivyabaye atari ivyo atahubwo yarakwiye gukora amatohoza buke tawe yagirije gutyo akamenya ukuri kose kandi ko abaseruko yibaza ko ari bo bamuhombeje nabo bahombye ati kuko baburiyemo ababo ati navyo ubuzima bw'ibuntu areke kwitwara nk'inyamaswa ifise ubwenge bwo kujya gusa ati yarakwiye gutahura kandi ko haba mu baseruko canke abarengero harimwo ababi n'abeza ati navavanura n'ingendo yo gutandukana n'abandi kubera ubwoko canke imigwa atahubwo yibuke ko bose ari abantu bafise inyama n'amaraso nkawe gutyo azoteba abone ico gukora Ndayishimiye Diomede w'Imatongo aho bita mu Kijuri yagize ati iyo nyifato ya Funderi yo kwagiriza abaseruko ati siyo kuko abajejwe amatohoza nibo bonyene bafise uburenganzira bwo kuvuga icateje iryo zimangana ati nitureke rero kuza turivanga mu matohoza reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Yamuremye Richard aba mu ntara ya Mwaro muri commune Kayokwe ku mutumba wa Gitunga aho yagize ati ikiyago ca Funderi na Mwami ufatiye kuri Funderi tubonamwe inzigo y'akazikira bifatiye ku macakubiri y'amoko ati Funderi umugera w'amacakubiri baramaze kumwinjira mu maraso atariko ahantu kwihenda ati kuko iyo hari umuntu afise iyo ngeso aba yihenze cyane ati kuko kibi canke ciza ugisanga mu migwi yose ati twohanura umuntu wese agifise agatima k'amacakubiri ati kuko ashobora gukwega karambaraye mu kibano ubu naho reka tubasomere akabazo kuri kino gice muhejeje gukurikirana mbega hamwe ubu ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo y'umugenzi wa gasore uwo mufasha gute ndasubiramwo mbega hamwe ubu ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo y'umugenzi wa gasore uwo mufasha gute akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 eka nabo wowe wifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp n'utwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 811 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri murakoze naho butaha Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.